hariho kubaha no kubahiriza amabwirizwa y'igihugu utanguriye cyane cyane kwibwirizwa shingiro kuko niryo soko ry'ibintu byose bitunganya igihugu cy'u Burundi. Abantu bose bige kandi bamenyere kubaha ibwirizwa shingiro n'amabwirizwa y'igihugu muri byose kandi na hose kuva hejuru gushika hasi. Ico ni cambere. Ica kabiri, abarundi twige kuza twihanganirana, ico twokwita mu gifaransa tolerance. Kutavuga rumwe, kutavuga kimwe si kibi, ahubwo ni ciza. Bigira Uburundi bikaryosha Uburundi. Ica gatatu mbona kandi gikomeye cyane mu gihe ca none ningene muri kino gihugu hoba ubutegetsi bw'ubutungane, ubucamanza bukomeye atari uko bukoresha igitsure, bukomeye ahubwo kubera ugushobora ubwa mbere ko babugize, ugushobora no gushaka. Bukomeye kandi kubera ubwo butungane bwo bucamanza bwumva ko atanumwe agenda busunika ngo kora uko canke kuriya, bagakora gusa bisunze ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, bisunze amabwirizwa mugabo kandi bagakora bisunze gatima